ibyo oye imbere y'Imana n'ibitoye gose idusaba ngo ico dukwiye kwitwararika gusumba ibindi byose twitwararika uyu muntu w'indani tumurinde kwidoga tumurinde kibi kuko ngo uyu wewe Imana uyu w'inyuma Imana iramwitwararika kuko Imana irazi ko dukeneye kwambara irazi ko dukeneye kurya irabizi baduhana akarorero ati none ntimubona ko inyoni zirigwa ziririra imbere zitazira Imana zitayaya nizisusiya ngo bigenda gute Imana irazigaburira ati n'amashugwe nimurabe ingene asigena ashagije bahe REKA TV n'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana ariko imbere yuko dutangura kuganira reka dusenge. Mana data rugira byose uri mu ijuru nje imbere yawe ngushimira ubuntu bwawe n'urukundo rwawe rugeretse ku rundi nje imbere yawe ngushimira mwami Imana kutwitwararika muri gato na kanini n'umwana abana bawe nta na rimwe mwami Imana wo batera umugongo niko babivuze ngo twese tuze kuri wewe utugirire neza nico gituma n'abarushe n'abaremerewe uhora ubategeye ibiganza kugira ngo baruhure kubera urukundo dukunda twese Mana none nyaguhoraho turabigushimira nk'umuvyeyi mwiza adukunda kandi na Kristo umugorotsi turamukengurukira kuko ari we yatumenyesheje urwo rukundo rw'Imana uragahezagirwa nyaguhoraho kuko twitwararika muri byose mu izina ry'umwami wacu senze gutyo amen amen. Ijambo rero Imana yampaye kubaganiriza ni ijambo rivuga ngo twirinde kwiganyira kuko umwami wacu aratwitwararitse tumwizere gusa. Haleluya. Tureke kwiganyira bantu b'Imana. Ukaba ushaka kwirukana Imana mu buzima bwawe ukaba ushaka kuzimya mpemu yera ntuganye ukaba ushaka guhicicaro satani n'abadayimoni gumuganya gumurira basha aho rero umuba mubana nawe araryoherwa kuko gicaniro ca satani namaganya no kwiheba no kwihebura ariko igicaniro cy'amashimwe ubuhamagaye Imana ngo ibane nawe. Rero ni wewe uhitamo uyu munsi mbega uhisemwo guteramana na satani cyangwa uhisemo gutaramana n'Imana nahawe utore ibyo ushaka. Reka rero dusome ijambo ry'Imana muri Luka turasoma igice cya 12 duhere ku murongo wa 21 dushikane 22 dushikane ku murongo wa 31. Umutwe uravuga ngo ntitwiganyire. Abwira abigishwa biwe ati nico gitumye ndababarira nti ntimukiganyire amagara yanyu ku byo muzojya canke umubiri wanyu ku byo muzokwambara kuko amagara ruta ibyo kurya n'umubiri uruta imyambaro. Nimwitegereze ibikona ingene bitabiba ntibishwabura ntibigire ububiko canke ibigega kandi Imana irabitunga. Erega mwebwe muruta inyoni cyane. Ninde muri mwebwe kubw'amaganya yiwe yoshobora kongereza igihe na gatoyi ku minsi y'ukubaho kwiwe? Nuko ko mudashobora gukora na gito gose ni iki gituma mwiganyira ibindi? Nimwitegereza amashugwe ingene akura ntiyirirwa araruha ntajisha impuzu ariko ndababwire na Salomo mu bwiza bwiwe bwose ntiyarashagije nka rimwe muri ayo. None Imana ko yambika ibyatsi byo ku misozi y'icyo biriho uwo munsi ariko nk'ejo bigatererwa mu ziko, mbega ntazorushiriza kubambika mwebwe abo kwizera gukemwe? Kandi ntimukitwararike ibyo murya n'ibyo munywa, ntimukiganyire kuko ibyo byose abanyamahanga bo mu isi aribyo bitwararika, ariko so arazi ko mubikenera. Ariko mwitwararika ubwami bwiwe, ibisigaye muzovyongerwa. Amen. Ijambo ry'Imana ririko riratwihaniza ngo ntitwiganyire. Kwiganyira nababwiye ngo nico gicaniro Satani
yotako kandi akumva aranezerewe n'abadayimoni biwe. Icyo gicaniro kiramuhimbara kuko umugambi wiwe nta wundi wamuzanye mu isi, nta wundi yazanywe no kwica no gutikiza no kurandura, ariko ngo Yesu yaje mu isi kugira ngo turonke ubugingo, kandi ubwo bugingo ngo tuburonke busagutse. Haleluya, haleluya. Yesu yaje kuduha amahoro, Yesu yaje kuduha umunezero, Yesu yaje kuduha agakiza, Yesu yaje kudutabara. Haleluya. Ariko umugwanizi w'icyamuzanye urumva ko ari ukwica no kutugirira nabi no kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Haleluya. Rero ngo abwira abigishwa biwe ngo nico gitumye ndababarirane ntimukiganyire amagara yanyu kuvyo muzorya canke umubiri kuvyo muzokwambara. Urumva no kuri abantu twese uko tungana mu isi, ikintu kidihangayikishije, ikintu kiduteye ubwoba nivyo dushira muri yindi, nivyo twambika umubiri, nivyo bituraje ishinga twese. N'abicana bashaka ibibatunga, n'abiba bashaka ibibatunga. Umva amanyanga yose akogwa nibitunga iki? Ibitunga uyu mubiri. Ariko tukibagira ko ibitugirira ikimazi ari bitunga ubu bugingo, kuko ibi byose dukora tukagomba kugira ubujyajya, tukagomba gukora ibiriyandeho iby'ijambo ry'Imana rivuga, ibyo byose byica ubugingo bwacu. Byica ubugingo bwacu, kandi mumenye ko ubugingo bwacu nibwo buzobona Imana. Si uyu mubiri uzobona Imana, naho tuwukunda, naho tuwugwanira, naho tukorera ibishoboka byose, uyu si uzobona Imana. Ntabyumvise? Ubu si uzobona Imana. Uzobona Imana ni wa muntu nababwira ngo umwe ahishije tutabona. Umwe akora ikibi, umwe yiyumvira ibyiza, umwe wa wundi tutabona, umwe bavuga ngo yasubiye ku yavuye, iyo tuvuye muri uyu mubiri. Haleluya. Uyu ni wazogira iki? Wani wazobona Imana. Ariko uyu umuntu dukunda, tugaburira cyane, twambika gose, dupodora, tugira iki? Uyu naha dutera kwifuza, ariko araduhenda. Adutera kwifuza, dutera kwiganyira. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ivyo byose ngo twiganyira ko duhangayikiye, dukoreramo amakosa ateye ubwoba, ivyo oye imbere y'Imana n'ibitoye gose. Idusaba ngo ico dukwiye kwitwararika gusumba ibindi byose, twitwararika uyu muntu w'indani. Twitwararika uyu muntu w'indani, tumurinde kwidoga, tumurinde ikibi, kuko ngo uyu wewe Imana uyu w'inyuma Imana iramwitwararika, kuko Imana irazi ko dukeneye kwambara, irazi ko dukeneye kurya, irabizi. Baduha n'akarorero ati none ntimubona ko inyoni zirigwa ziririra imbere zitazira Imana, zitayaya nizisusiya ngo bigenda gute? Imana irazigaburira. Ati n'amashugwe nimurabe ingene asigena ashagije yambaye, kandi ibyo n'ibyatsi byuma akanya gatoya, bitagira agaciro kanini nk'ako ufise, kuko agaciro ufise ni kanini, kuko Imana yaguhaye ububasha bwo kuganzana nayo. Haleluya, haleluya. Uyu munsi uganza isi y'Imana, isi si yacu, isi ni y'Imana. Rero Imana ishaka ko abantu bayo bayiganza batekaniwe, bari mu mahoro. Rero bikenewe kugira ngo babeho neza, Imana irabitanga. Haleluya. Haruguru havuze ngo kandi kuri venefu kare ngo ntimwitwararike ibyo mujya n'ibyo munywa, ngo ntimukiganyire, ngo kuko ibyo byose abanyamahanga bo mu isi bari byo bitwararika. N'abatazi Imana bitwararika ibyo. Urumva rero twebwe twayimenye, twari dukiye kugira akarusho, tukabanza tukitwararika ibitugirira akamaro gusumba ibindi.
ari ibi bavuze hejuru ngo kuri 31 ngo ariko mwitwararike ubwami bwiwe ngo bisigaye muzovyongera. Mwavyumvise? Twari dukwiye gutandukana n'abatazi ukuri kw'ijambo ry'Imana, kuko abo bitwararika cyane ibitunga uyu mubiri, kandi ibyo mwumvise ko uyu mubiri atanahamwe uzoja. Ariko twebwe tuzi ukuri ko uzobona Imana ari uyu muntu ahishijwe, kandi yo nawe murazi ibyo akenera kugira abeho, kugira akomere. Twarabiganiriye, ariko usanga twitwararika cyane ibintu secondaire, kuko icy'ingenzi ni uyu muntu ahishijwe, ko ariwe twari dukwiye kwitwararika cyane, tukamugaburira kugira abeho akomeye ashikamye. Kandi ifunguro ryiwe twarabonye ko ari ijambo hamwe no gusenga. Rero Imana ikacivuga ngo ibi nabyo bitunga uyu mubiri. Yatevye oye ni devoir yanje, irabiduha. Sinzi ngene naruvugira ijambo, ariko ndumva ngo nkemu yera arabandanya asigura, abigusigure cyane. Uyu mubiri ntuzobona Imana, uzosigara aho wavuye. Ikizobona Imana ni nkemu yacu. Kandi iyo ni Kristo azoyijana, ni Kristo azoyijana, kuko ari we yayicunguye. Haleluya. None wowe warimitse Kristo mu bugingo bwawe, mbega mwamuzeranye nawe? Ibi niko ndavuga bikwerekeye, kuko hari abo biterekeye abantu b'Imana, hari abo biterekeye. Umuntu yamaze kwiranja akavuga ati jewe ubwami natoranye n'ubu, ariko ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana utorana ubwami bwa Kristo, kugira nawe uzuraga ubwami bwo mwijuru. Haleluya. Kugira ngo uzugire iki? Uzuragwe ubwami bwo mwijuru. Rero ndangiza ntiwiganyire nshuti, ntiwiganyire. Wewe wirundurire mu Mana, uyibwire ngo ivyo nkeneye ndazi kubizi, ariko usabe mpemu yera akurongorere gukora ibyo ubwirizwa gukora, kugira ngo vy'ukuri Imana nayo ishobore kwitwararika ibyawe. Kuko hariho abantu Imana ivuga iti sawa, jewe ndategereje, niyahindukira akamenya ko ari jewe nshoboye nzobikora. Imana ikarindira, ikategereza. Nka wa mwana w'icangazi yaragiye haronona ibyo yonona, ubutunzi samuhaye arabwonona, aragenda biramuherako, aramererwa nabi, arasonza. Umuvyeyi yagumye ategereje, gushika umunsi yavuze ati no, oya reka nsubire kwa data, kuko bariko bararya ariko baranywa, nanje riko nsangira n'ingurube zitanansigariza, reka ntahe. Umuvyeyi yaramwakiriye. Nawe uko bimeze kose Imana igutegeye ibiganza, niwayitumbera, niwayigarukako irakwiteguriye kukwakira. Rero Imana yo mwijuru ibampezagirire. Mwami wanje, Mana yanje, uri igitangaza nyaguhoraho, uradukunda cyane gusumba uko twobimenya, kandi nkagushimira ko umugambi wawe ku mwana w'umuntu ni mwiza, ni imigambi myiza, si y'ivyago habana bariko ni y'amahoro. None ndasengera bene data bose Mwami, bari bitwararitse iby'umubiri ariko ibyabo bakabyigiza kure yabo. Ndasenze Imana nyene ububasha ngo mwemwe yarabamurikire bamenye ibyo bakwiye guhitamo, kuko haraho umuntu ahitamo nabi kandi umugabane wiwe ukaba mubi. Ariko ndasenze ngo bose bagire guhitamo neza. Mana ndagushimiye kandi ndakunena haje icubahiro kibi cawe, mu izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye ko vyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.